uwubuza gushabura atagata niko abarundi baciye umugani. Umuntu afise icyo azovamwo umubona akiri muto, waza usanga ababyeyi kuva na kera baturavye igitutsi cyari wewe ndabona ko atacu uzovamwo. Nukuvuga umuvyeyi yabibona hakiri kare, n'uyu munsi niko biri. Ntihari mu gihe cyacu gusa, tubibona hakiri kare ukabona ati uyu muntu azovamwo ikintu, uyu muntu azitunga. Hari igihe waza wumva umwana wamwe ati mwana we ndabona uzitunga. Baba baravye ko ari umunyamwete, baba baravye inyifato yiwe, baba baravye ukuntu yubaha, baba baravye udukogwa akora dutandukanye, baba baravye umwete afise mu kwiga, bakavuga bati wewe uzitunga. Mbega wewe uno musi umuvyeyi akuravye cyangwa uwundi nyene umwigisha akuravye, n'abigisha burya babaravye bari umwana babona bakavuga wewe uzoshika kure, wewe uzovamwo ikintu, genda kuravye uzovamwo ikintu. Biraryoshe kubona umwana w'umwigema akiri muto bamubwira ati wewe ndabona ko uzovamwo ikintu, ndabona ko uzokwitunga. Ivyo rero bigaragarira mu ngeso, bigaragarira mu nyifato. Hariho umuntu ko ari karifata uyu munsi bigaragaza ko atakintu kimurimo, kuko ivyo dusohora, ivyo abantu batubonamwo biri hariya mu mitima. Rero hariho abantu bakuravye bavuga bati ndabona ko ivyo ari byo byose umuvyeyi burya hebura kare canke agategwa intege n'ico uzovamwo hakiri kare. None ingeso zawe zimeze gute? Timoteyo yo yarahanuwe ngo no mu ngeso bicitegererezo, abandi bakwigire ko mu ngeso, abandi bakwigire ko mu nyifato, bakurabireko bakurabireko. Urazi ukuntu biryoshe kumva bavuga bati jewe urambera icitegererezo n'ukuri. Umuntu akubwiye ati nukuri, nk'uwundi mukobwa akaza akakubwira ngo cyangwa uwundi musore ati shaje burya urambera icitegererezo, atanguye kubivuga rero agaca akubwira ati urambera icitegererezo mu kwambara, kuko navyo birimwo. Urambera icitegererezo ukuntu uvuga, ukuntu tuje, urambera icitegererezo ukuntu ukorera Imana kandi wiga kandi ufise ibindi uri kurakora. Urambera icitegererezo ukuntu ukorera Imana, urambera icitegererezo ukuntu udapfa kwishura ibyo ari byo byose. Urambera icitegererezo ukuntu utama kuri WhatsApp hanyuma bagashobora kuvuga bati uyu muntu nukuri, kandi atari bimwe byo guhindagurika. Erega hariho abantu bahindagurika agahindagurika, oya ukama uri ku rutonde, apana bimwe byuko uyu munsi uba umeze ukundi munsi. Umuntu yama ku rutonde atari bimwe byo guhindagurika mu ngeso, mu nyifato, tubivyitegererezo.